iki wewe? Ngo tuvugane. Simbabare. Ngo cyoga simbabare ndabose. Ngo wafika. Nyakwawe ni jewe nicaye ngaha naho nta bavyeyi ufise we. Kisi n'umukuno notaga nkaguma nkarara hakabura n'umuntu n'umwe atakunzanira injya ngaha. Nta muryango ufise. Sawa. Ineza yawe ndayumva ndiko ndavyitogera ndiko ndicwa n'inzara. Nta muntu ufise yo nta n'umwe. Joera nyene nimbariwe Joera nyene yaje ngaha ariko ntiyahatevye nase kukuvyura kubera ari kura wari usinziriye wari wibereye mu nzozi zawe ibiki pore rero ntiwapfe wikorera yaje ngaha anja nka kukuvyura ati kajyanye ndamuvyura iki ndakureka gusa nubwo yaje nk'umenga ntaje yazanye mama yaciye amutelefone jahe yansigiye bitanu naye nyene ntavunjije ngo ndaguhereze 2500 yawe ariko uri munsi mukama uri kurafina natwe twaje tugabura amahera y'ibitaro oya aha anarayiki inzara iriko imondera kuvuga ati yatwara yose aho uriko urakorora nije ndavyumva nta wundi avyumva kuvuga ati yatwara yose kungwajije nawe uzokwikoreko uri kunyishura ngo ntitwoyagabura oya we mora ndaba ukuntu wanika amenyo nabo cheka nawo ujiwe tabia zawe nk'ubu cya gihugu nacyo tarankurere takindi cyituru kimwe cy'ubu mperuka kintaha nubu ntikiragaruka nakintu wibuka basi ujya kunsi basi wombwira ati habaye ikintu wasugumye ngwa mu mazi ubunyane mazi ubunyane ndamumena amaso ndamwataka 20 ifite nibuka ndakwica ziba
Kendi. Nyauta. Putra wani. Yo. Kuja. Kaukia ha nani? Nakumenyera wenda bibona pe. Oya nukuma. Maruni. Basi Mungu amwore kibasi. wewe umukobwa akubahuka nkandi uri umuntu w'umugore. We sinakubwiye wige karate. Mwahariya wari wagiye guhuna muntu w'igiki hariya. Nzoguma kora ijoro ryose bigatoboka ndari ijoro. Asha, ndanemera imiryango ni ya kera pe. Abakobwa nishinga. Alo. Ndazuru. Warabonye neza na neza ko ubwari ubuhinga wakoze. Bezuru. Nko kugira unta mu bitaro. Ngwajije umuntu. Nyaguhurunguka ubwanwa. Ukana kwa muganga prema. Niwiyumvire basatire kandi bazanire n'umugwi w'ijana. Prema. Ubu inzara igomba inyikira kwa muganga. Ejo uraje wanika amenyo ngo uce kuraba ngo ntuzeye ya Kaneza. Umva ndakubwira Zuru, we nturinde inyishura yo wishakiye. Twese tuba dufise ubuzi dukora, nituba tububuze. We nitwavukanye kuko iyo watwaravukanye, wari kwiyumvira ati kabiri mutoyi wanje ari mu biki. None uzogwa mu muriro udahera nase kukubeshya. Ndakabura ifuranje y'umukobwa ntarabyara uzogwa mu muriro udahera. Ndabivuze nyene kandi ndabivuze afise ico nisimikiza. Inzara ikamubitira pre. Iminsi ibiri ntajya. Abandi mbona bagiye kuraba abandi babakwajije abantu. Babazanira injya gira ku munsi. Ariko jewe inzara irankubise umunwa waje kwifira. Umenga ndi imboga yumiye kuntuze yakumeza. Vrema. Oya. Imiryango yari ya kera nayo ubu nta miryango igihari. Ndabivuga. Muhungu nzabona imbere y'umuryango ngo aje kumureza. Mukumuvuma nzomuvuma ukuguru kuri ku mutwe. Moka!
yaheze utari wambwiye none hakiri hera reka nanjye shidutse usanga yaheze okay ndabona iheze kweli reka ndayibugare we ni kubera utazi iyo namukuye hinge ndabe ko umutima utera neza yego wambaye amakutare mu matwi vyo navyo ni bibi ikindi naco umutima utera neza kandi urabona ko biriko biraza uko yaje sika kimeze ni ukuvuga iyi serumoni ya nyuma mbere reka ndayimukuremwo sivyo dutahereye ejo azoca yitahira none twotaheje reka numva inzara Kaneza vyuka dutahira avuze watoye imitende je nashaka kuraba umunsi umwe gusa kugira ndabe evolution ejo uzoca utaha iyo vyerivye nta kuntu umuntu yoyigira umuntu yamaze gutaha hariya muhira oya nta kibazo reka mukanya ndaguhe inyishu okay nta kibazo ndakwandikira imiti uzokirira muhira sawa urakoze cyane ndagushimira cyane kugira ngo tubaye hafi nukuri mani kunyurisha ukuri nico twahamagariye hano kuri centre de santé kaza abantu tubakira neza tukabatunganiriza bakagenda bamerewe neza niho twumva imitima yacu imeze neza murakoze cyane gusa wabonye imiryango ko ari yake wabonye nk'ubura ari umuntu wabonye ngaha ni hatari turaba rero uze kumugurira ikintu afungura kugira agire ingufu amahera nenda narawe uko bigenze reka wenda ndabigenze gute nje kwiba ngaho mpitane ngaho inuze umukasi ndawugurisha naco nawe ukuntu bigenza canke uraza kundaba ndagukore mu ntoki wumvise yuko washiranye umbwire uko mufashwe na Moroni nta muzi nayoyo nyoko yakubyaye wenyine ntarashika aha 20 none wowe ufite ikibazo nyabara nako n'ubundi amafaranga ufite kandi ufite ibintu bitanu ngaho none wumvise rero utanguye kubihanura amafaranga banzigiye maze amafaranga y'ingaha sijora yaguha none yampaye yazana injawari kutwari kuzijya tukazisangira basi ndaguha 2000 ujohe reka mambiri ngaho byangiye Aisha mana kahungu haja ndakitako friend Aisha na maguru ntakuma amuguma hohoha aho sinzi yuki Aisha si ubonye urakitse Aisha ari wewe Aisha buragukere ko Joey je mbona nyene kumusaneza mbe Chris gute gutakima makuru umusheri yakumbwira ibya Chris sha yakumbwira ibya Chris urambaza Chris jewe Chris uraze aho kurana mbanije Chris ndanumva nkuye no muri mudu nigena nari ndakukumbuye je narinzi uko tuzosoma ibitabo hacetera haba mariage none uracari mu bya Chris nibiki ibyo yakoze yani shetani cyakubwira shetani muri yishaka kumfata ku ngufu wowe uramuzi ku nguvu uri umusheri wiwe irofa urya cyanke yamagusaba ntimugihurize hoyosha byiha ku nguvu naho yoba yamasaba ntiyoca nifata ku ngufu kandi ibyo dini byo gusabana turabanyeshuri ibyo nta nagaciro je ndabi nimba cipfuza kuzoyubakana nawe ubundi bwo iyo bazoshaka kubakana nawe yo kurindiya ntiyogira ibyo none mwopfa ko umuntu ashaka ko mwubakana cyane biba byoroshe nyene ahubwo nukuri ndakwibwira ikintu kimwe umva nkunda ukabona duhe dusira kumbwira ibya Chris ndamwanka ubu ndamwanka duhuye no mwibarabara none ko narinzi ko mumeze uku ubu narinzi ati amashuri bushahera hanyuma mu inzira muki niyo mpamvu ndakubwira ko wampevye kuma wibera akazungu ngaho ugusa ntabindi ni hatari muko ahubwo rero shareka ngende ndagukumbere kagende nje kuraba Kaneza ari mu bitaro kandi no musi ko tuhava tuza gutaha sa Kaneza mu bitaro kufise umutima mu bijo birayingiye mu bitaro ryari agwaye iki kutigeze umbwira ikintu nakindi twana ibintu byabaye ariko yabaye iki kutigeze umbwira ikintu nakindi
ndakubwiye ibya Kaneza nta byinshi no bivugako sinovyita ngo ni accident yahuye n'ibisanga no gupfa yatwa gupfa hagi nyine Imana nyine ikora ko kanyuma ikakora ibyayo ariko aho umoro yanike ntibwuma Kaneza neza ni umunyabibazo gusa Imana izokora uko ibishaka sha sawa uraza kumbwira ku telefone nimwe aba mutatashe ejo nzoce ngenda kumuraba sha mugwaje mukiza ariko mana we ore kabisa wakize nakize ahubwo nayo miti womenga nikenewe ndawe bashitsoyifata uko ndakubona ndakarababaza presana ko ndakubona iyo miti ndakwandikira uzoyifata se nyine nzogerageza batukeye okay sawa kane burya mbona umeze neza ukuri nakize muga mama ntabwihereye ndakwandikira imiti uzobandanya gufatira kuhira ndazi ibindi bizobandanya bigenda neza kuri centre de santé kaze turavura bagataha bakize yego kuri muravura neza yego narishimiye service yawe sawa reka ndakwandikira muganga araruhisha kuko mwaho nazo none ntubugwaye sawa yego murakoze cyane nze mugira umugisha mwaje n'abandi barwaye neza ko mwandikiye namwe shamubwira umugisha nzobane namwe n'umusigari sawa merci yego mugira umunsi mwiza rero twese sha Tuzabe peti yangu n'ubu ntugera wiyumvira ko umpuza na wa muvyara wawe sote nakubwiye ntazo kina kimwe dusa kandi kumva tujya mu vyaranje no okay basamerewe gute basi hoho mve ko nakomeye basi reka shareka muri yo misi twarahuye n'ibisanga sana muri famille ni oraba ibisanga ibi yaragize ibisanga mbo bari bagiye mu murima n'ujya mu petit frère wanje 20 amusiye ngo agiye kuzana agasuka urumva yaraje tuje kumura turamuhura twamutuyana mu muferege umukobwa wakubaguye nabi okay ariko umukobwa nkunda ninde yoba yarubahutse kumugira nabi kubizogenda kose tuza kumurondera kimwe vraiment uzomfashe tumurondere nkuko Imana ikimuha kumwibuka isura azotinda gusafatwe gusa kimwibuka isura ndaza azotinda gusafatwa aramwibuka isura okay je nibaza ko tuzogerageza tumuhige sawa vraiment uzobukoze vraiment ndababaye uzobukoze ko mwibuka isura tuzomufata we reka nagusezera sawa kandi ndababaye bari bakwije je nisigarane ndi umwana umwe uyu shaka ngize ukuri rero utambeje abantu bakugize kurya nta numwe wabonye shaje wera bugisera baye nabi urashaka kugenda mwibara batazi ko ufise umwasi nyuma yawe si ikintu kimbabaza sinzi umuntu ariko adukurikirana muri famille yacu sinzi cyo baduhiga raba ingene wahatswe kumujya misi yo ushaka gufatwa ku nguvu ariko je nagahebuza je nta muntu umwe ndagirira ikibi ntabwo njewe basi wewe je ndashobora kuba ntibona mbwiza ukuri Joel aho mbona gute je nta kibi ndakuzi kiretse wowe bikoreraho ntabona kandi ikindi naco
ndibaza nta kibuga ari umuntu ku buryo ashika kuri etage yo kukwica. Oya, ahubwo je mbwira wabonye nde basi umuntu wabonye agufata canke abo buba bari kumwe je ndashaka kumenya nta sura nimwe wabonye. Joel kuko nayo babwiye ndi kwa muganga umuntu yafashe namubonye mu maso ariko ryari rya mbere ndamubona n'ukuri mu buzima bwanje. Nimba yaje avahe nimba yamuhora iki nico kintazi n'igihe ariko arangirira nabi nabaje none uri kumuhora iki basi aho manzibya ngo ziba kugeza aho ntubwenge yagiye ntazi n'ukuntu yagiye. Joel burya turageraniye urondera jewe ntibaze nawe ko yo gusiga ifo ko tuba maso. Nagasho kuvuga ngo twiyubare uwagufashe waramubonye ntiwamumenye tuziyubara abantu bose bo muri iyi si. Erega n'umuntu yubara umuntu azi avuga ati n'amaburi buru turapfa n'ikintu n'amaburi buru turanazi n'uko umuntu ntawuzi aragufasha arakunize ntarakubwira ati nibura ati nuwantumye ntarakima kubwira. Tuziyubara abantu bose agashaba kuri iyi si ahubwo no gusenga. No gusenga Imana ikayonyene ikaba ari yihaba nawe twebwe nta nakimwe dushoboye. Habi ikintu kintana makenga ne gute nagize ingwa nkaje kwa muganga mama ntaze no kundara ukuba kagwaye nubwo ari gutuma mama ataza kuraba umwana we bari mu bitaro. Joel ibyo senga byose sengera ko tenda afise amakenga cyane nta muntu numwe dufitanye ikibazo jena ne gute mama ataje kanzani nome wewe muhajya wari wahagaramye iki ko ndatani nzokunywa wari wabaye iki Twenty suko wabaza urazi ngwara yo bakupfa ariko kwa mutako nawe rero yakize turiko turamubaza yari yabaye iki ni birandara kwayo ni ibintu bwoko none weko nagusize hajya mu murima ndakubwira ati ndaje mu mifurege wari ugiye kuzenera iki nyakuzenura nyoko gaje wari wakihoka kabuke mwari ku murima ukamuta umurima ugataha nari ngiye kuzana umujozi doke mu gihe utaho twaje ko umunsi tugenda duhura tujanye ko atamujojo warufise none hajya kwa bajama ariko nagiyeyo ndawusaba mbona umenga bagomba kumfata nk'umenga je singiri yomva Kaneza kubera turacatanga kukomeza urumva twashaka uduha umuco tumenye ikintu cyatumuja mu rujya mu ferege igora abagowe abikompirika mu mutwe nawe nzigatana amaranda arwayo sinzi ayo maranda ariyo wari wayakuye ntahura je ndatahuritse n'ubundi ibyo uriko uravuga ntibijanye hari bitaramenya hari bitarashobora kubona wewe rwose nyamara ushobora gutahura sinzi uko navuze nk'abandi bana kuko nta muntu n'umwe genda kureki nta muntu n'umwe jewe yigira mvugisha nawe umunsi twagenda mu murima hamwe na Twenty ko twari ko twagenda abaye bya bicungo nyine bimeze tugenda ku isoko ngo twara ikintu nyuma haturutse afata ko nimbugita ntazi ne yapfuye umuntu wa
umuntu wa kuri kurambusha kugone nande we umuntu wa nuko atamubonye numva ko bagomba bice sister ibyo ntubyumvise yafatiye kwimbugita umukobwa gutavyibushe yirabura jegeri gambe ndamubonye nta n'uwisi n'umwe bwamutera umukobwa n'ukwimana namubaje basikina kuwa umukobwa umwe kenshi abasuma usanga ari abahungu n'abakobwa umwana w'umukobwa wakubiswe n'umukobwa nkawe ako koko ndakazinga tugende umwongereza ndamuzi hehe ko yamfasha umusinzi zigabanya amacambo zikatubwirwa nta wazigogamira kimubona nta n'isura yiwe wafashe basi uri kwiyambusa ngaho imipira uriyambuca uyikura imipira ngaho ndazi nawe uwo mubona wahapotetele inde umubiswe n'umukobwa we nibwo ukubitwa n'ujya mugore n'umugore wawe Jesse nkubitwa nikibaho umukobwa janyara kimwe gusa Jesse bampagaze n'agasoba yicaye ibyavuze twavyumvise kimwe twe tugabanye gusa amajambo ibi bintu senye ntazohavaza avyumva kuko ni havyo oya ndabimubwiye wanzinusi twendije banzirinde ko nshaka kumenya kwanza uwo muntu ico yandondera uwo namubajije basi uri kumuhora iki yambwiye ngo amajambo make cyangwa n'imitwe y'nyine bakinye nta kuntu gusiga mu murima no yatsi imitwe yahe nakinye ubwege mitwe warabonye turiko turakina unitoje juru kabisa unitoje juru nawe turanga aho nyubaho ukamagara hejuru ko oya mvuga amajambo y'abantu b'abagabo pana kuvuga nk'umuntu ari karada ivyo ndabizi nitekana basi oya aravuze nabi kandi nasaba imbabazi nasaba imbabazi avuze nabi turabaye ko ari kintu twotoba tukatorera inyishu ariko gusa kurazanira ibintu bidafise umutwe n'amaguru marehemu ntusubire ku wowe wumva mukoshi je ntushobora kunyubanguka